nk'ungomba nuko Dawidi yaravuze ukwizera muri we. Icya kabiri, Dawidi yaricisha bugufi. Ikibazo cisha abantu muri kino gihe, twese tugomba kuzamuka. Wumvise kumengo bakuvugishijwe ufise amavuta y'ubuhanuzi cyangwa yo kwigisha neza, wumva kumengo hageze gutangura gukora, ariko suko Dawidi yabigenje. Yararindiriye igihe cy'Imana kirashika, kandi si ukuvuga ngo ntiyashyize ku ntebe y'ubwami, yashyize mu bwami, yari mu bwami. Il voulait que je l'appelle, c'est pas évangéliste, mais quand on appelle quelqu'un révérence, ça veut dire que tu lui dois du respect. Il y a la révérence et le respect. C'est le cas de chimie, la chimie qui va aller dans les mots. C'est pourquoi nous disons merci d'avoir accepté l'appel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa très charmante épouse. Voilà, Dieu va te faire profiter. Et nous qui avons un témoignage à Binge, les moutou haïko polygame Salomon, écoutez qu'on a baby kumi, anafika nona yake akikia mkanisa, départ là qu'on a kuta mtu anatoka na draguer encore même. Mais quelqu'un on voit, il est complètement stable avec sa femme. C'est quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour ça? Et il n'est pas venu seul, il est venu, je sais, il y a toute une équipe qui l'avait accompagné. Amen. Gloire au Seigneur. Disons merci pour toute l'équipe qui a accompagné l'homme de Dieu. Il s'appelle, son nom, j'étais en train de vouloir savoir Bougingo. Vous connaissez Bougingo? Hein? Bougingo, pour ceux qui ne connaissent pas qui on est bien, ça veut dire la vie. Je pense que c'est ça aussi. La vie Zoé. Aussi moi qui m'aime. Amen. Qu'il la soit ici dans ta vie au nom de Jésus. Aussi mettre à Bongélé chaque fois. C'est un homme de Dieu très puissant. Je ne vais pas parler de tout de sa vie. Avec peu que je connais de sa vie, je lui dois du respect. Alors, pendant qu'il sera en train d'avancer ici devant, il sera, ce qui est bizarre, il sera interprété par sa femme. Oh, il te l'âge. Tu peux acclamer très fort pendant qu'il sera en train d'avancer ici devant. On acclame très fort le Seigneur. Papa Boukigo, innocent Boukigo, c'est un homme de Dieu, c'est un entrepreneur. Il a la grâce. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Allez, puis la micro, là, tout en passant le micro. Allez, chez les cadres, il y a Koulani, non, ce n'est pas comme ça. Poussez le cri de joie. La grâce que tu respires, non, c'est la grâce que tu recevras. Je te dis ceci, lorsque tu es mort d'une grâce, cette grâce viendra vers toi. La grâce que tu es mort, c'est ça. Amen. Amen. Usubire ufuka mu basenge. Urudi wapige makofi. Kuko nta Imana bazaba bafise muri bo. Kwa sababu watakuwa wana Mungu. Abari mu Imana wenyewe wako na Mungu. Bizera ko ibyo bavuga. Wanaamini venyewe wanasema. Nibyo bizeye. Na venyewe wanasema. Bifise ububasha gusumba ibyo abahanuzi bavuga. Biko na uwezo zaidi ya wanabii wa sawa. Kuko nibiya turakwigiza. Tukijikiria iko mema. Bizo wako. Vitakubwa. Yesu yabwiye abigishwa biwe. Yesu aliambia wanafunzi. Aravuga ati nimwagira iyo mugiye kwizera. Mngekuwa na imani. Kungana n'agatete ka sinapi. Kama kambegu ka sinapi. Mwari kubwira imisozi, mwabwira imisozi. Mungeambia hii milima. Igatakugwaho igatabwa mu kiyaga. Inaangukia kule bahari. Ntabwo yavuze ngo oyaye ngo muhamagara abavugisha abandi basenge. Alisema ngo mwite wanabii wa wewe ubwa mbere. Alisema wewe. Niyo source y'ibintu byose. Rero Imana iko iravuga. Mungu iko nasema. Nabonye umugabo. Niliona mwanamke. Afise umutima nk'ungomba. Iko na moyo Nuko Dawidi yaravuze ukwizera muri we. Ni kwa sababu Dawidi. Icya kabiri
Cha pili, Daudi alicisha bugufi. Alikuwa ananyenyekea. Ikibazo cisha abantu muri kino gihe, shida inaua watu wazima. Twese tugomba kuzamuka. Sote tunataka kuinuliwa. Wumvise kumengo bakuvugishwe ukubise amavuta y'ubuhanuzi. Nakwambia kama uko na mafuta ya unabii. Cyangwa kuyigisha neza. Wale ya kufunza. Umva kumengo hageze kutangura gukora. Inasikia kama unataka kuanza kutumika. Lakini suko Daudi yarigenje. Sio ngisi Daudi. Yararindiriye igihe cy'Imana. Alisubiri wakati wa kirashika. Kafika. Kandi suko bwabo yashyize ku ntebe y'ubwa. Yashyize mu bwami. Sio kusema kwa kufika. Yari mu bwami. Alikuwa kule mwami. Yari mu bwami. Alikuwa kule mfalme. Ahanye nyene yarari. Ntabwo yigeze agira Sawuli ati nanjye reka nzoba umwami. Kumwambia Sauli na mimi. Igituma rero abantu muri kino gihe mupfuye. Hizi nyakati watu unakufa. Na kandi mutazi nikizobica. Na mjiche kitawaua. Ukunda kwirata. Unapenda kwanza kujivuna. Umukobwa yambaye neza yumvumengo nebana yakwerekana ngene yabyisha. Binti akivaa vizuri anaona. Wambaye neza ni byiza ni kwawe bigumane. Umevaa vizuri ni vyako vibakiana. Nimuzi kuririmba neza ni byawe bigumane. Kama unajua kuimba. Ntukita kwirata kuri bajya abandi. Usiani kujivunia. Ninacho gituma abantu rero muri kino gihe. Ndio maana watu hizi nyakati. Bagenda bahura n'ibibazo. Wanaenda wanakutana. Kuko ntibazi kuzigama amabanga y'Imana. Umaze kumenya kuzigama ibanga ry'Imana. Uzomenya kurinda ibyo Imana yashize muri wewe. Uzomenya kumenya kurinda amasezerano agiye kuza. Yesu adufashe cyane. Amen. Nababwire. Niwaambie. Niko ndavuga ku ijambo kure. Niko naongelea katika. Navuye mu Burundi muri 2008. Nitoka Burundi 2008. Hama. Hapo. Nagiye narasenga cyane. Huo wakati nilikuwa naomba sana. Numva ijwi rimbwira gusa ko nkeneye kugenda. Nikasikia sauti inaniambia napaswa kwenda. Muhira barambaza nari meje university. Nilikuwa namaliza university. Barambaza bati. Wakaniuliza. Ugiye. Unaenda wapi? Mwazi nababwira ngiye muri Etazi. Niliwaambia naenda Amerika. Umuntu sinari bwaho no muri Kenya. Mtu sikuwahi fika hata Kenya. Ariko ndababwira ngiye muri Etazi. Nikawaambia naenda Amerika. Ikintu cyantangaje. Chenye kimenishangaza. Muri plane ndio mvuka ngaho. Wanaishi huko Rumonge ndio kwenye anazaliwa. Bari mu Rumonge. Anatoka Rumonge. Hama nturira imodoka. Akapanda gari. Wenda kwizera ko ari gusazi rimwe. Nitani waambie kama imani ni usazi. Ugusara bye. Ni kusara kabisa. Ngarura imodoka. Nikapanda gari. Mbira muhira ngiye muri Etazi. Nikawaambia watu wa nyumbani naenda Amerika. Mkubwa wangu vise mkuru wangu. Iko na mkubwa wake. Yali daktari Nyagihe. Huo wakati alikuwa daktari. Aratwenga rumba. Akanicheka. Achayicara hasi. Akaikaa chini. Urikura wasaze urakomeye. Ngoko musazi urakomeye. Nikamwambia niko mzima. Uraza abantu bamaze kugomba kuja muri Etazi nibikabanye. Unajua watu wanataka kwenda Amerika binashindikana. Ndabanye ibyo singiye kubimenya mugabo jewe ndiko ndagenda muri Etazi. Nikamwambia wewe sihitaji kuyasikia lakini mimi niko naenda Amerika. Nuri imodoka inzali Bujumbura. Gari kanileta hapa. Tushitse Bujumbura. Tulipofika Bujumbura. Twari kumwumva ngo dutenda guca muri Tanzania. Wewe tulikuwa naye kaona. Ikintu cyanwegeje cyane mu bintu byose. Chenye kimenishangaza. Navuye muhira. Nilitoka kule ngiye Etazi ni. Naenda Amerika. Sanongera kure ngahaciye kandi ngo niko ndagenda muri Etazi ndavuga. Nikarudia tena nyuma ngo ngeze mu Rumonge ndavuga nti hano harimo n'ubusasi. Nilipofika Rumonge nikasema hapa kuna usazi hapa. Kuna ngiye gutya n'imodoka mu ndege y'imodoka nshika muri Etazi. Kuona ngo naenda. Ngiye mama hera. Kuna wengine mama alinipa tu pesa. Akanambia ndababwiye ndarashitseyo bien. Na tani waambie nilifika eko vizuri. Kandi bitanyangoye. Tena bila hata kusumbulika. Kubera iki? Kwa sababu gani? Narabyizeye. Niliviamini. Ngabirema. Nikaviumba. Kandi byaje biko. Tena vikakubalika. Amen. Amen. Harumaze kugerayo. Nilipofika eko. Nagiye mu mubiri cyane. Nilienda kimwili sana. Navuga abantu banyinye amafaranga muhira. Nikasema wale watu walininyima pesa. Ndio bali nabihoze nawe. Acha kwanza niwapuruzie. Ndanazimya telefoni hafi imyaka 5. Nikazima simu miaka 5. Barahiga barabura. Wakanitafuta wakanikosa. Batagwa kuganduka. Wakaanza kuweka kitu. Bahamagara. Nikawaita. Nababya ndi muri Etazi. Nikawaambia niko Amerika. Wageze gute narashitse. Wakamuuliza ulifika aje? Nikamwambia nimefika. Naragezeyo. Nimefika. Kuko narabyizeye numva ko bishoboka. Niliviamini nikaona. Kandi
vimekubalika tena vimekubalika. Rero kugera ku byiza Sasa kufikia kumenya ntabwo ari profeta azoza kukugeza ku byiza, ntabwo ari bariya bahanuzi uzoja kurondera ngo bagushikane ku byiza. Ibyiza biri muri wewe, ibyiza biremewe muri wewe. Rero niwabirema ukabibyura bizogeza kugera, mugabo utabigira ntawe uzogera, uzokwiruka bakubwire kumusanga ko aje kuvugisha wiruke, bakubwire mukanesha wiruke, bakubwire mugarama wiruke, utaravyura ukwizera kuri muri wewe ngo imbuto Imana yashize muri wewe uyicemushe, uzogera. Dukeneye muri kino gihe Imana ikeneye abahizi nka Dawidi. Uturavye aho uva, nturabe naho uri, nturabe na situasiyo urimwo. Imana igeze kuvuga iravuga, Imana igeze gukora irakora, Imana igeze kukurondera barakurondera, aho uzoba uri bazoguhamagara. Yesu adufashe cyane. Aho uzoba uri bazoguhamagara. Yesu muri iyo kazi ninatwaye hashtag. Alipofika Etazini aliongoza Aser. Ndabizi. Natwaye Aser hafi miaka 6. Alipewa Aser hadi miaka 6. Aho nakora n'ibintu by'impunzi. Hapa alikuwa anatoa vitu vya. Nilikuwa navuga ndazi haya abantu. Kuna watu twarondeza. Tulikuwa tunatafutisha. Baba bariyandikishije mu kandi kanaka. Walikuwa kijiandikisha katika kandi. Dosia bikazimangana. Dosia una. Mugabo kubera hageze igihe cyabo. Tukavuga tuti turondere SP ahantu hari. Turondere Maria ahantu hari. Tutafutie Maria kwenye hiyo. Harageze ko agenda. Inafika wakati. Wewe iki? Igihe kiba kigeze. Wakati unakuwa umefika. Iyo umaze kugera igihe kigeze. Wakati ukifika. Itara riri kuri wewe. Tali kwako. Barakurondera. Wanakutafuta. Ishishengero rero muri kino gihe. Kinaua kanisa. Tugomba kwirwanirira. Tunataka kujipigania. Umukobwa akwiza bendeza. Mwanamke anafikisha miaka 22 cyangwa 25 wala miaka 20 akumvume ngo kurongorwa yacerewe, unasikia kama agatanga gucika bara yamwibara, anaanza kuwa kahaba, agatanga kugenda arondera abahungu ari wakera, anatafuta wanaume ndo anajua. Iyo ntaga itara ry'Imana, iyo ntaga itara ry'Imana, itara ry'Imana nuko abantu bakurembera, tena Mungu ahubwo bakagukwega bakakuzana, aho winyegeje bakakuzana, iyo uri mu cyumba bakakubona, wowe hano hantu muri rino shengero bakamenya ko ari umukobwa yinjira kwa paseri Bienfe, namubonye mwumva atari uko babanje kuja kwiyandarika, bila kwenda kujiweka huko, atari uko babanje kugenda kwiyerereza mu ibara, itara ry'Imana rirarondera abantu. Rero amatara yabo yarazi, Yesu ananijua. Ati bamubwira ijambo rikomeye. Yosuwa bamubwira ijambo rikomeye. Yosuwa akamwambia neno lizito. Baramubwira bati ibya kino gitabo. Wakamwambia venye viko katika kitabu. Ntibizove mu makanwa kawe. Visitoki kinywani mwako. N'ibyawe bizogenda neza. Vyako vitakuwa vizuri. Abantu turondera ko ibyacu bigenda neza. Turondera ko Imana ikora. Tunataka Mungu atumike. Imana yeye tuko turondera ngo dukore ntabwo ituzi. Mungu yeye tunataka atubariki. Ariko Imana niyamara kukumenya, Mungu akishakujua, izorunga ikintu umwe naho uzoja mu mwobo. Itatuma izogukura ikuzamu. Itakutoa eko na ikuweke juu. Yesu adufashe cyane. Amen. Navuze ko yabwira Dawudi yarasukwizera. Nilimwambia Daudi yarasukwihangana. Alikuwa na uvumilivu. Yarasukwisha bugufi. Alikuwa na kunyenyekea. Yari afise no mutima wo gusaba imbabazi. Alikuwa na moyo tena wa kuomba msamaha. Umunsi umwe Dawudi sinzi ibyaha yakoze. Sijui siku moja Daudi Imana yamubwira ati harageze kwica. Mungu akamwambia inafika ni kwa. Ariko kubera wabaye umukozi mwiza. Kubera wabaye umukozi mwiza. Kwa sababu ulikuwa mtumishi mzuri. Ntabwo mucagura mu bintu bibiri. Nataka uchague katika mambo mawili. Ufira mu maboko yanje. Ufie katika mikono yangu. Maboko y'abanzi. Wala ufie katika mikono ya maadui. Arahindukira aca bugufi. Akageukia. Aravuga ati Imana nakoreye. Akasema Mungu ndayizi ni Imana y'imbabazi. Ibintu byose ko byoba bigomba kuza mu buzima bwawe. Niba Imana ukorera iyo ariyo. Ukikumbuka Mungu na mtumikia. Kwa Imana
Imana yihangana, ko ari Imana yuzuye urukundo, hari ikizohindura mu buzima bwawe. Dawidi aravuga ati Imana, Imana mubazi singenda, hari ibigiye kwenda gupfira singenda gupfirayo. Jewe icyo ngomba ahubwo ndagomba gupfira mu maboko yawe. Nataka nifie katika mikono yako. Haleluya. Amen. Amena. Amen. Waje mu bibazo, waje mu ngorane, katika shida, yumve ko umuntu wa mbere wo kuririra ni Imana. Ujue mtu wa kwanza wa kulilia kama ni Mungu. Ushobora kugukura mu bibazo urimo ni Imana. Mwenye anaweza kutoka katika shida usizokuwa. Imana yacu ni Imana y'urukundo. Mungu wetu. Ninacho gituma Yesu amaze ku musaraba. Yaravuze ati tujye gucungura abana b'abantu birarangiye. Ataravuga ijambo rikomeye, aravuga ngo yemwe abarusha n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura. Kuko kuri Yesu hari amahoro, kuri Yesu harimo intsinzi, Yesu harimo ibitangaza, kuri Yesu harimo kuzamuka. Amena. Imana iramurahira ukaza ubwenge. Mungu akamtazama akasema kaka naume kana akili. Kaza ubwenge. Kako na akili. Kaza ubwenge. Kako na akili. Imana yakivuga ati Mungu alifika anasema ishiramu abarira. Ikafika inamsema. Ngiye cyagura kugenda mu banzi. Ngiye kuchagua kwenda, angechagua kwenda katika maadui yake kugaruka. Angerudi. Nawagiye kure mu buzima. Niliwaambia kuumba uzima. Daudi nako nababwira ko yagiye aje mu yindya. Niliwaambia kama alienda anapeleka chakula. Hama asanga Goliati yasuzugura ubwoko bw'Imana. Akakutana Goliati amezarau taifa la Mungu. Yahagaze imbere y'Abisirayeli. Alisimama mbele ya wana wa Israeli. Akaanza kosa kula ku mutwe. Kenye kanakuja kote anakutoa iko kitu. Dawidi asaba ko yogenda kurwana nawe. Akaomba kama ataweza pigana naye. Bene wao bamuraba. Wenzake, ndugu zake wanamtazama. Waona tu umuntu no byachanze. Wanasema mtu amechana. Ndio mnababwiye. Ndio maana ndio lile neno niliwaambia. Umaze kwizera Imana. Ukisha mtumainia. Ukikora abantu bashaka kubitaho. Wenyewe utafanya watu hawatavielewa. Aravuga ati jewe ndagiye. Akasema mimi naenda. Batangura kumwambika ngo impu kurwana z'intamba. Wakaanza kumuvika mavazi ya vita. Arambara. Akavaa. Amen. Turi kumwe. Abo turi kumwe tuduzinga. Wenye tuko wote wakandisha mikono. Bamaze kumwambika impuzu. Walipomvika nguo. Ngo atagutse kabiyumva nashobora kugendana nabyo. Akaona anapiga hatua mbili, akaona hawezi kukwenda nazo. Amen. Niko ndavuga kuri ijambo ryo kuba uriwe. Niko anataka kutushika gisa. Ikibazo si Satani. Shida sio ibilisi. Ikibazo n'abakristo bibagiye ico baricyo. Shida ni Wakristo walisahau wewe. Iyo Wakristo tuzi agaciro dufise. Tungekuwa tunajua samani. Tukaba tuzi n'Imana aho yadukuye naho tugejeje. Tunajua kwa nini Mungu alitutoa. Kuri Shetani na kimeyo dukosa. Shetani angetufanya. Ikibazo duhura n'ibibazo tukagomba kurira. Tunakutana na. Twabona ibintu bigoye tukagomba kwiruka mu bibazo kwigwanirira. Tunaona vitu vinakuwa. Tukiyagera Imana yaduhamagaye. Tunasahau Mungu aliyetuita. Ndaho yadukuye. Aho tugejeje. Nico turico. Niyo tuko turagenda. Tugomba kwindiganira. Tunataka kujipigania. Mungu w'Imana. Ndugu. Bantu w'Imana. Watu wa Sigihe cyane. Kwa sababu Mungu atumike. Imana imaze gukora mu buzima. Mungu akishatumika katika maisha. Hama ibintu byose bigenda neza. Vitu vyote vinaendeka vizuri. Amen. Amen. Yesu adufashe cyane. Amen. Kuri rino jambo rero. Kwa hili neno sasa. Ndemera ubuzima. Kujumbia uzima. Ni jambo likomeye. Ni neno lizito. Ni jambo lihindura amateka. Ni neno linabadilisha historia. Hari umugore yiremeye ubuzima. Kuna mwanamke aliyejumbia uzima. Usomye mu bitabo mugani dusoma. Hatutasoma katika kitabu cha Esther. Ngiye kurangiza. Kwa sababu naenda kumaliza. Yavuze ijambo likomeye hari muri Esther. Aliongea neno lizito, ilikuwa Esther sura 4. Aravuga ngo nari naremewe igihe nk'iki. Kwa nilikuwa nimeumbiwa wakati kama huu. Nimba igihe cy'Abayuda kugira ngo batotezwe. Kama wakati wa Wayuda ni naremewe. Ni kwa sababu nilikuwa nimeumbiwa. Kugira ngo nje hagarare shike. Ni kwa sababu nisimame na nifike. Kugira ngo ashobore
bw'abayuda ntibutotezwe, aseme taifa la Wayuda ili wasiangamizwe, kuko impemu y'Imana, kwa sababu roho wa Mungu ni impemu itagira ntabwo tutinya, ni roho isiyekuwa na hofu. Nababwiye usome muri Timoteyo wa kabiri rimwe Timoteyo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 panatuambia impemu twahawe ntabwo twahawe impemu y'ubwoba. Roho tuliyopewa sio roho ya uoga, ariko ni impemu duhereza ububasha, ni roho inatupatia uwezo bwo gushobora kunesha, ya kuweza kushinda, ububasha bwo gushobora guhagarara imbere y'abadayimoni, ububasha bwo gushobora guhagarara imbere y'intambara, ububasha bwo gushobora guhagarara imbere y'ibihe bigoye. Abantu rero turibagira impemu dufise muri twebwe, nacyo gituma Imana yagabuye Goliyati mu maboko ya Dawidi, kuko Dawidi yariyemera ko ari kumwe n'Imana, kwa sababu Dawidi alikuwa anajiamini kama iko na Mungu. Amen. Yarumva ko ari kumwe n'Imana, alikuwa anasikia wewe umaze kuba kumwe n'Imana, kama ukiwa na Mungu Imana nizoguta, Mungu atakutupa. Yoshua ni naho yamubwiye kandi na Joshua muri Zaburi naho atubwira ngo Zaburi panatuambia ntabwo ukira abayizi hawezi akaibisha waliyemtumaini wala atawaibisha. Abantu tuko tugomba n'isoni kubera twahemukiye Imana, watu tunaibika kwa sababu tulimsaliti. Abize Uhoraho wanamtumaini muri Zaburi 125 125 batubwira ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ngo wako kama mlima Sayuni udashobora kuganyizwa, hawezi tikisika, ariko wamushimangira ibihe byose, au unakuwa wamushimangira wamuhagaze, au unakuwa umesimama nyakati zote. Iyo umaze kuhagaze ibihe byose, kama ukiwa umesimama siku kuvuga nta kintu na kimwe gishaka kutugerageza, hakuna chenye kitatutinda hasi, hakuna chenye kitatuweka chini. Mbona wabwire, sikiliza, wapata isuka ushike jembe ukimba ahonye hajya ahibugaramuka hahimba ujya musozi, una chimba ule mlima aguma hitwa Bugara, panabaki panaitwa Bugara, wajana umuriro ugaturira, hata ubele moto hakagasha haungue, mugatondo uzosanga ari wa musozi Bugarama, utakutana ni ule mlima. Abakristo muri kino gihe tugira ibibazo, watumishi tukagomba kubiterera kubo tuvukana, tunataka kuvitupa, tukagomba kubiterera kwishengero wala kanisa, abo tugendana, wenye tunatembea, abo tuzinanye, wenye tunajua, ariko icyo Imana yaduhamagariye. Hicho sio ndo chenye Imana yaduhamagariye guhagarara mu bihe. Mungu alituita kusimama katika mu bihe byoroshe, mu nyakati ngumu, mu bihe bigoye, wala nyakati nzito. Namaliza. Amen. Amen. Na ya majambo y'Imana, hayo ndo maneno ya Mungu, amajambo atubwira, maneno ya kutwambia kurema ubuzima muri wewe, kuumba uzima ndani yako, kurema ubuzima, kuumba uzima ndani yako. Mukurangiza, kumaliza, ngo ndababwire, nilitani waambie, ngo mbaze ishengero, nataka kuuliza kanisa, umuntu babwiye ativugira ku magufa mazima ni mtu aliyeambia atabiri katika mifupa iwe mizima ni nani? Ezekiel yara magufa ameze gute yumye, ilikuwa ni mifupa mikavu. Igufa yumye, mfupa mkavu ni kintu nyene kiba kigeze ku cyononekaye cyaraye, ni kitu kinakuwa kimefariki. Ariko Imana iramubwira, lakini Mungu akamwambia, mwana w'umuntu, mwanadamu, raba hajya muri kiya kiyaga, uangalia pale bodeni, urabona mwiki, utaona imo nini? Ndabona una magufa, naona imo mifupa. Ayo magufa nyene, hiyo mifupa hiyo yavugire ko, yatabirie ko, atura majambo, kiri maneno, amajambo mazima kunyama, alikuwa imitsi, alikuwa mishipa, ko ihinduka umuntu gute, kuwaje mtu. Ariko Imana yavuze, lakini Mungu akishasema, Imana muri kumwe niyo yakubwiye, kama Mungu mko na Imana muri kumwe niyo yakuzanye ngaho, kama Mungu mko na ariko uvuga Yesu agahindura, kuna venye utasema, ariko uvuga muri familie, kuna venye utasema katika Yesu agakora, Yesu akatenda, ariko uvuga ku buzima bwawe, kuna venye utasema Yesu agakora. Yesu Ezekiel Imana imaze kumubwira, Ezekiel Mungu atangira guhamagara Imana, aravuga ati rero harageze guhamagara Imana, icyo kwisongesha n'ibikenewe, ariko hakenewe ijambo ry'ibizima riva mu kanwa kanje. Aravuga ati wamagufa, urukanya ngo ube
ubuzima bwawe muri kumwe, rigahindura ubuzima bwawe mugendana, rigahindura ubuzima bw'ishengero, ubuzima. Aya niyo majambo nkeneye kuri ubu tuza kuvuga. Dukeneye guhamagara Imana kugira ngo Imana izere ibyacu byagiye, Imana izere ibyatakaye. Nubwo mubone kubera biragoye, tubibone kubera bisi igihe cyabyo, nubwo mubone kubera igihe byarangiye, biracyashoboka, biracyashoboka, biracyashoboka. Bwira mugenzi wawe biracyashoboka, uko byameze kose biracyashoboka, uko byameze kose biracyashoboka. Mwambie ndugu yako inawezekana, biracyashoboka. Nete jambo Yesu yabwiye ba Mariya na Marita, amaze kubera ngo asanga Lazaro yarapfuye, asanga iminsi 3 mumva, yaramaze iminsi 3 mumva, ngo yatanguye kunuka. Yesu arumva muri we, arabyumva mu buryo bw'ibihembo, arabyumva, arumva kuri Lazaro. N'ubuneza kaniwe bose biracyashoboka, n'ubuneza yamaze kurangira biracyashoboka, izuka biracyashoboka, ibihembo biracyashoboka. Nicyo kintu, ni naryo jambo Ezekiel yaciye abwira ubwa nyuma, asubaze kubona abantu bahagaze, inyama zabagiyeko, imiti yaje muri bo, amaraso ariko aragendagenda, ko baracyabuze impemu. Aravuga ati humeka, 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 akwiyenge abantu, humeka, akwiyenge abantu, batanguye bagende, bakore ibikorwa by'Imana, bakore ubuzima, kuko n'abantu, abo bantu rero ni wowe na jewe, abo bantu ni jewe na famiye yawe, abo bantu ni iryo shengero, abo bantu birashoboka, birashoboka bikaba bizima, birashoboka, aho mbega baradutaye bikatukabyuka, birashoboka, birashoboka. Duhaguruke dusenge Imana. Twaje kwitondera ibyo muri kino bitabo, nitwamara kwitondera ibyo muri kino bitabo, niho byose bishobokera. Aho rero birashoboka. Reka tuduze amajwi yacu dusenge. Hamagara Imana, ibyo wowe Imana ntabwo ukeneye kumenya, ibyo ubwira Imana kwa famiye yawe ntabwo ukeneye kumenya, ivugana nawe muri uno mugoroba. Imana wabwira igahindura amateka y'ubuzima, urafise Imana wabwira ikazana ibyagiye, ikazana ibitakivuga, ikazana ibyagiye kure. Yesu abagire neza. Dusenge, dusenge.